Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho amakuru adushikira yemeza ko hari akarwi k'abasendedefded kariko karategura kwikuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko abarundi ndetse n'utari umurundi wese arabona ko igihugu kigeze ahatemba kuva Perezida Evariste Ndayishimiye yafata ubutegetsi muri 2020 abisikanye n'ikiziga c'umuhisi Petero Nkurunziza. Binavuga ko urupfu rwe yoba yararugizemwo uruhara rukomeye cyane. Benshi bemeza ko kuva yashika ku butegetsi ata kintu gihambaye yigeze akora, ahubwo ko nyabuna yagumye arwana intambara yo kwigizayo abasendedefded batamuyoboka, ahereye kuri Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi, ubu akaba amaze igihe kitari gito afunzwe. Yakaba yaranagerageje kumuhitana ariko bikagorana. Uyu munsi hakaba hagezweho Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, aho yahawe isumu, ariko kugeza uyu munsi Imana ikaba ikimutije umwuka w'abazima, aho ubu agwariye mu bitaro byo muri Dubai, akaba ariko arakurikiranwa n'abaganga bo ku rwego rwo hejuru, naho Perezida Evariste Ndayishimiye atigeze abyishimira, kuko indoto ye kwari ukumugandagura kugira ngo amubise. Abasendedefded batari bake bakomeje kwibaza icyo Ndayishimiye agamije, ndetse bakabona ko igihe batahagarika ikibi ariko arakora ashobora kwisanga yagikoreye abatari bakeya. Benshi bakavuga ko ibihangange bitishize hamwe ngo bimurwanye byarangira agiye akuramwo umwe kugeza bose bashize. Iki kikaba ari ikibazo gikomeye cyane kandi giteye ubwoba, cyerekana ko Uburundi budateze kujya hejuru, kandi cyerekana ko Uburundi igihe bugitwarwa na CNDD-FDD byanze bikunze abarundi bazahora mu magorwa, kuko ibiriko biraba birateye isoni kandi birababaje. Benshi baganatanga nk'akarorero ukuntu ingabo z'u Burundi ziriko zirapfira muri Kongo, aho abarenga amajana n'amajana bamaze kugwa muri Kongo, byose bikozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ubukunzi bwe bw'inda, ndetse benshi bakanemeza ko yabadandaje muri Kongo. Ibi byose abatari bake bakaba ariko barabiheraho bavuga ko bakwiye kumukura ku butegetsi, dore ko umurundi wese wakumva ko Ndayishimiye akwiye ku butegetsi atakigera ababara bitewe n'ibibazo bitandukanye biri mu gihugu cy'u Burundi, aho nta gitoro kikiboneka, isukari ikaba yarabaye umuzi w'ibuye, ifaranga ry'u Burundi rikaba ryarataye agaciro ku rugero rutigeze rubaho, ibibazo bikaba ari umurengera mu gihugu. Ibi byose bikaba bitatuma umunyagihugu n'umwe ubabazwa n'itembagazwa ku butegetsi rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Abandi nabo bakemeza ko ibiriko biraba ariko systeme ya CNDD-FDD ikora, ariko nanone benshi mu banyagihugu bakemeza ko niba ariko systeme ya CNDD-FDD ikora rwose, abarundi batari bakwiye kuyihanganira, kuko igejeje igihugu ahatemba. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubishikirize, wowe icyo usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gubyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Bivuye ku nkuru duheruka kubaha ijanye n'ingene systeme ya CNDD-FDD ikora, hari benshi batwandikiye batubwira ko batatahura ingene twahinduye imvugo, aho twari tumaze iminsi dutanga umuco aho ibihe Uburundi burimwo bihuriye na Hussein Rajab, bivuga ko agamije kwerekana ububasha bwiwe mu gucurika no gucuranura ibintu mu gihugu, bivuye ku bamwifatiye mu gahanga ko atangufu agifise mu gihugu no mu mugambwe. Ariko ngo abo abanywanyi bacu bagize gutya babona tuvuze ko hariho iyindi systeme ifise ububasha bwo gukora nk'ibyo ibisaba nk'uwivuguruza.
reka tubahe umuco. Nubwo abatari bake byabagoye gutahura iyo nkuru, hariho umunywanyi wacu yatwandikiye avuga ko yatwenze areguka abonye abo basangiye umugwi wa WhatsApp nk'ababa mu gihugu kimwe cyo hanze ingene irya nkuru yabaye intandaro y'impari zidasanzwe. Yatubwiye ko wewe asanzwe ayoboka umushingamateka Agathon Rwasa kuva muri Parpehutu FNL, akaba yarapfunzwe akatari gake arico ahorwa, kandi kubwiwe iryo banga azoripfira. Iruhande yaho yavuze ko uko kudatahura ibiriko biraba muri politike y'u Burundi kwabo bagenzi biwe abitahura, kuko benshi muri bo batanguye gukurikirana politike vuba cane kugira rero bashobore gutahura imikenyero imaze imyaka irenga 30 batazi iyo byahereye biragoye. Muri kano kigoro turiko turakora ko guha umuco abarundi kugira bamenye ibiriko biraba ibyo ari byo. Nawe yadusangije zimwe mu ntaye z'ibyo yabonye. Yavuze ko mu mpera za Ruheshi 2010 hateguwe umugambi wo kugandagura Agathon Rwasa. We nabo bari kumwe ku rugo kwa Rwasa baguma bacunganye n'abakozi b'iperereza Nkurunziza yari yatumye gukora iryo bara. Rwasa yaronse ubutumwa buvuye kwa Hussein Rajab, yamubwiye ko yohamagara abayoboke biwe bakaza kugandaza imbere y'urugo iwe kugira abatumwe kumwica babure aho baca, mu kurindira ko bamutegurira inzira yo kuva ngaho. Bukeye Rwasa yabwiwe ko yova muhira iwe ajanye n'umwe mu mugabo ziwe yizeye, bakagenda nk'abagiye gusenga bitwaje Bibiliya gusa. Ico gihe yarabwiwe amayira aza gucamwo aho Rajabu n'abiwe bari bateguye. Ageze aho bamubwiye hace haza imodokari irimwo bamwe muri babandi bari batumwe kwica Rwasa, aba ariye imujana gushika arajabuka igihugu. Eko ngo no mu kugaruka mu gihugu kwa Rwasa muri 2013 byateguwe na Hussein Rajab akoresheje abo muri CNDD-FDD, kuko imiduga yagendeyemwo nibo bayiteguye. Ubirabye neza kuri Rwasa kwari nko kwiyahura, kwizera umuntu ari mwibohero byampima ko ashobora kugutabara akoresheje abo umukuru w'igihugu yarungitse kukwica. Niho bamenye ko Rwasa na Rajab bari bazinanye ku burebure kuva kera, kuko nta muntu wo kwizera gutyo utazi neza ko akomeye. Ejo canke hirya y'ejo ngo ntitwabona canke twumva ibyo Rajab na Rwasa bahuriyemwo, ntituzi dutangare bazinanye muri byinshi. Niho bamenye ko Hussein Rajab ariwe arongoye systeme isize ubwenge ya CNDD-FDD. Avuga ko mu ruhigi rwakozwe ku bayoboke ba FNL rwiswe Safisha, bamwe barishwe, we yarafashwe aja gupfungirwa mu mpimba inyuma yo kuborezwa igufa mu iperereza. Ngo yaratangaye asanze umwe mu bajejwe ubuzima bwa Hussein Rajab ari umwe mu bahoze muri FNL. Bamaze kubejana yarahaboneye ibitangaza bisize ubwenge bw'umuntu. Ngo umunsi umwe haradutse uruhagarara mu mpimba bivuye ku gihuha cavuga ko hashobora kuba itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Nkurunziza bikozwe n'ibihangange by'ipyeti rya general. Muri ako kanya avuga ko batekewe n'ubwoba nk'abanyororo, kuko babona ko bashobora guca bicirwa mu ibohero, cane cane abari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ubwoba bwabaye bwinshi bumvise haje imodoka 3 za gisirikare zizanye umujenerali umwe muri abo bashaka gutembagaza Nkurunziza. Bari bazi ko aje guhera mu mpimba. Umujenerali yagumye aja kuraba Hussein Rajab, yamazeyo akanya gato. Basohotse, Rajab nawe yambaye umwambaro wa gisirikare bacaburira ya miduga baragenda. Bwaba ubuyobozi bw'ibohero, baba abapolisi, haba mu banyororo, ntawavuga neza ibiriko biraba. Benshi bavuga ko Rajab atorokeshejwe kugira atagandagurirwe hamwe n'abandi banyororo. Bukeye yavuze ko yahavuye abaza wa mufeneri mugenzi we, ariko Rajab ibyaraye bibaye. Yamubwiye ko ibihangange bya systeme byari byarahiye
ko Nkurunziza atabararanaho kuko hariho ikosa yari yabakoreye. Rajabu yaragerageje kubayohoyahoya ku telefoni biranga, ngo nico gituma byabaye ngombwa ko yishikirayo bakavugana imbonankubone. Bivuye ku kungene bamwubaha, ashitse ikibazo caciye gitorerwa umuti, arabihanganisha birakunda. Byaramusize gutahura ukuntu Rajabu ahuza abashaka gukura ku butegetsi umwansi wiwe yamupfunze. Muyindi naye avuga ko ari ibyababaye ku mwana wa Rajabu. Iraje kuraba se ku mpimba, abapolisi baramwankira kwinjira kuko atategeko ryo kumwakira bari bahawe. Mu bisanzwe ngo igihe Rajabu yari mu mpimba hariho amasaha 2 amugenewe wenyine, kuva isaha 13 gushika isaha 15. Abandi banyororo bose baba basubijwe mu bibanza byabo. Uwinjira mu ibohero muri uwo mwanya yaba ari uje kuraba Rajabu gusa. Waza kuraba Rajabu rero ntiyadukiza, yaba yabimenyesheje kugira ategurirwe akanya ko kwakirwa. Byongeye ntasakwe kuko carazira kikaziririzwa gusaka umuntu aje kuraba Rajabu, naho yaba aje yikoreye ibintu bingana umusozi. Umupolisi yihenze akagora uje kuraba Rajabu yaca ahabwa igihano cyo kujanwa gukorera ahantu kure kandi habi, bibaye ngombwa akirukanwa burundu mu gipolisi. Nayo uwukoze neza bigashimisha Rajabu, umunsi uri izina yaza yumva bamudugije amapeti cake agahabwa gukorera ahantu heza wenyine yihitiyemo. Uwo mwana rero yaje bitazwi aridodora ku bapolisi ariko baramwankira. Umwana w'umwigeme arashavura, atangura gushwanira abapolisi. Haraba uruhagarara. Rajabu amaze kubimenya yararungitse intumwa ibwira wa mwana ko adashobora kumwakira n'ishavu ryinshi. Umwana aragenda. Ababibonye bose barumiwe kubona umubyeyi afata ingingo y'iteka nk'iyo. Yavuze ko haheze iminsi wa mwana yagarutse. Ico gihoho ngo yari yabimenyesheje, ariko n'ubundi se yaranse kumwakira, amutegeka ko abanza kuja gusaba ikigongwe b'abapolisi yatuka, ngo n'uwatari hafi baramutumyeko. Ntawari kwanka kugirira ikigongwe umwana ahawe igihano nk'ico. Ubona ko abana b'abategetsi baba ari abantu bibona cane. Ahejeje n'ubundi se aramusubiza inyuma, amutegeka kuja kuyagira b'abapolisi mu kubasubiza ko agashambara. Erega ngo umwana yabahaye akabahasha karemereye, abapolisi barashima. Se niho yabwira umwana ijambo rikomeye ati, ibi ukoze uza kugenda ubona ko ndakwanka kuko womenga ndakumaramaje imbere y'abantu. Ariko abo bapolisi si abantu basanzwe kuri njewe, kuko nibo bafise ubuzima bwanje mu minwe yabo. Bashatse bankorera ikibi kandi wewe ntiwonkingira. Ati wewe nk'umwana wanje hagize uza kungirira nabi woyanyaga ukarokora ubuzima bwawe. Ariko aba bapolisi bobo bariteguriye kwitega icoba kindondera cose kikababanza, kuko bazi ico maze kuri kazoza kabo, k'imiryango yabo n'ak'igihugu. Rero utabubashe uri umwana wanje mba ntabahaye iteka bakwiriye. Ako kanya Rajabu yakoze karamutumye abatari bamuzi n'abari baramubwiwe ukutariko bumva bamukunze nk'intwari ikomeye, kubona imbere yiwe abantu abaha ikibanza bakwiriye bivanye n'ico bamaze. Uyu munywanyi wacu yongeye avuga ko we azokwama ahagaze inyuma ya Agathon Rwasa nk'indongozi yiwe kuva kera, ariko ko ari nka hamwe Hussein Rajabu yoshikira ubutegetsi nk'uko binagwanugwa, azokora ibishoboka mu guterera mu kubaka igihugu, kuko arizeye ko kizoba kiri mu maboko y'umugabo w'ijunja n'ijambo, yisunze ubutwari yamubonanyeko. Mu kurangiza yavuze ko tworomeresha abarundi ko ibiriko biraba uyu munsi mu gihugu bikozwe n'iyo systeme irongowe na Hussein Rajabu atankeka bifise intumbero nziza, naho ubirabisha amaso biboneka nk'ibara ryaguye. Avuga ko hariho ibintu Rajabu akora ukaza gutahura imvo yabyo nziza haheze igihe, kuko Imana yamuhaye ingabirano y'ubwenge budasanzwe,
kuba abategetsi bemera kwambara urubwa mu gukora ibibatukisha batumwe na Romeo wabo ngo nabo si abasazi, ni kubera bamwizera ko bifise intumbero nziza. Mu mpamvu zatumye Rajabu adasubira kuvuga no kuboneka yashaka ntihagire uwuzomuhuzahuza n'ibiriko biraba. Ku bijanye n'uko hari abazohava bazira ibyo babatumye, uwo muntu yatubwiye ko Rajabu afise ubwenge nka burya bwa Majoro Petero Buyoya, aho hari abategetsi benshi bo mu mugambwe wa Prona n'abo mu gisirikare ca kera Fabo yatuma gukora ibintu by'agacamutwe kw'izina ryiwe, ariko ata hantu na hamwe higeze haboneka ko ari we yabatumye. Mugabo Buyoya akaba yarashoboye kubakingira ku buryo gushika uyu munsi bamwe bicwa n'ubusaza ata n'umwe akomakomye kuko bakoranye n'umugabo. Ngo rero Rajabu arizeye neza ko ibyiza azosuka mu Burundi bizotuma ata mwanya baronka wo gukurikirana iby'abateye agahinda. Ikindi naco nuko abo bakoze ibyo bazozimanganirira mu gihugu canke hanze, ntihagire n'uzosubira kubumva, gutyo abarundi bazobibagira kuko bazoba bafise ibibahoza ayo marira. Burya politike nakotsi kasamusamagabo, iyo utayiyemwo gahoro wosanga wataye umutwe w'ibenga. Rero itegereze. Amakuru adushikira akemeza ko Hussein Rajabu ari we waba ushaka gukorera coup d'etat Perezida Evariste Ndayishimiye akoranye n'ibindi bihangange by'abajenerali bikomoka muri CNDD-FDD. Ibi byose tukaba tuzajya tubibashikiriza tunyuze kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu, mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro wa YouTube.